twabonye rero amajambo atanu. Irya mbere ryavuze ngo nzomukiza, irya kabiri ryavuze ngo nzomushira hejuru, irya gatatu ryavuze ngo nzomwitaba igihe cyose ampamagaye, irya kane ryavuze ngo nzobana nawe mu marushwa yiwe, irya gatanu rivuze ngo nzomuhaza kuramba ntazopfa akenyutse. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tunamusi. Nano majambo rero tubonye aya majambo uyirabisheko uyagira yiwawe wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha. Aya majambo akubwira ngo hariho impamvu, hariho inyungu, hariho novuga ngo inkurikizi nziza zikurikira umuntu aba yahisemo gukunda Imana akaramata. Twabonye ngo kuko yankunze akaramata nanje nzomukiza, nzomushira hejuru, hanyuma irya gatatu nzomwitaba, hanyuma irya kane nzobana nawe mu marushwa, hanyuma irya nyuma nzomuhaza kuramba. Imana yacu nihimbazwe. Birashoboka yuko mu mwaka urenganye utabanye n'Imana akaramata, utakunze Imana akaramata. Birashoboka ko urukundo rwawe rwabaye urukundo rwa rejareja. Hariyo amajambo nasomye hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ni igice cya kabiri, ahantu tubona bavuga ngo icete cyandikiwe umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Hariho amajambo babwiwe ngo ariko, ni ku murongo wa 4, ngo ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana yacu nihimbazwe. Urumva rero Imana iragushaka ko urukundo rutari urw'ubuheyiheyi, rutari urukundo rwa rejareja rw'ibisanzwe, rutari urukundo rw'umwanya muto y'uwundi mwanya nawe ugasanga wayivuye. Imana yagushaka ko urukundo rushitse, urukundo novuga ngo rukora ku mutima wayo, urukundo ruyereka yuko wamaramaje kwifatanya nayo akaramata. Muri icyo gihe bigenze gutyo rero Imana nayo ica ihagurukanwa no gushira mu ngiro amasezerano yayo menshi ifitiye abantu mwenabo bayikunda akaramata, bayikunda novuga ngo ubuziraherezo, bayikunda urukundo rutari urukundo rusanzwe rwaho byohovyo kimwe. None rero nuko nano majambo tubonye ngaha Imana yabwiye aba banyefeso, abo muri Efeso ngo fisi ico nkugayako ko wahevye urukundo rwawe rwa mbere. Imana rero yamishaka urukundo rwave, urukundo original. Nayo majambo bivuga kuri ko amajambo akomakomeye yerekana yuko ukunda Imana karamata bidusaba kuyikunda urukundo rutwobrija, rudutegeka kuyinjiramwo, kuyimariramwo wese, kuyimariramwo yose. Ukuvuga tukaba muri yo nayo ikaba muri twebwe. Na Yesu yavuze ngo nimwaba muri jewe nanje amajambo yanjye aka muri mwebwe, nuko n'ibindi. Imana yacu nidutabare. None rero nana amajambo tubonye amasezerano ashika kuri 5 Imana yiteguye kugushitsako ni wayikunda karamata. Mbega none kwa ko turabaza mu kanya gaheze ngo birashoboka yuko urukundo rwawe rwabaye rwa rejareja muri uno mwaka urenganye, ariko muri uno mwaka mbega urukundo rwawe ukunda Imana rumeze gute? Mbega Imana wumva uyikunda karamata? Ubwo urukundo ukunda Imana ntigwagabanutse? Kino kiganiro gitumbe kuguhamagarira usubira kwinanata ngo uharanire gukunda Imana, urukundo rudasanzwe, urukundo rutuma uvuga ngo ndabwira uhoraho ni uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingiye. Urukundo rwereka Imana yuko wayihereje kw'ibyizigiro byose. Birashoboka yuko rero urukundo ukunda Imana ruvanze n'amanyanga, ruvanze n'ibyaha, ruvanze n'ingeso mbi, ruvanze n'inyifato mbi, ruvanze n'imibano mibi ubanye n'ababanyi bawe, ruvanze n'inkoro mbi hariya ku kazi ukora ko hariya wirirwa,
hagati yawe n'umukoresha, hagati yawe n'abo mubana, hagati yawe n'uwo mwubakanye, hagati yawe n'abo utunze, hagati yawe n'abagutunze, ugasanga ibintu ntibimeze neza, ntimucana uwaka, ugasanga n'Imana ubwayo muyikorera, kuko kubaha Imana mu kugira ingeso nziza hanyuma mugakora ibyiza kugira ngo ibihimbare, kuko biba bihuye n'icyo ijambo ryayo rigusaba. Birashoboka yuko rero byakugoye, ariko mugabo twagomba dusenga Imana. Nimba wumva yuko uyu mwanya udaharugwa mu mugwi w'abantu bakunda Imana karamata, nimba wumva ari ico wiyagiza imbere y'Imana cerekana yuko udakunda Imana karamata, Imana ubwayo hariho ico mupfa, hariho ico yokugayako, kuko umutima wawe urafise ibyo ukwereka, urafise ibyo ukubwira, nawe wogerageza kwihumuriza, ariko ubwawe urafise voix de culpabilité bikubwira ngo ibi bintu mugabo naho bikora si byiza. Rero nimba wumva bitameze neza mu mutima wawe, naguhamagarira kubwira Imana ngo Mana, ndasabye umbabarire uyu mwaka, amaraso yawe, imbabazi zawe zimbonekeko, nipfuza guharirwa ibyaha byose bincira urubanza, hanyuma nipfuza kugukunda karamata, nipfuza kukubera inyegu yawe, nipfuza kukubaha, nipfuza kukugira ubuhungiro bwanjye, nipfuza ko nawe umbera igihome kinkingira, nipfuza nanje ko mba muri uno mugwi waba uvuga ngo kuko yankunze karamata, nanjye nico gituma nzomukiza kandi nzomushira hejuru, kandi nzobana nawe mu marushwa, kandi nzomuhaza kurama. Imana yacu nihimbazwe, kandi niyantabaza nzomwitaba. Imana yacu nihimbazwe. Bene gato bakunzi ba kino kiganiro, byoba ari byiza ubaye muri uno mugwi w'abantu Imana ivuga ngo kuko yankunze karamata danje nzomukiza. Imana yacu nihimbazwe. Bene gato bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gitatu twoma dusenga Imana. Rero kuvuga menshi siko kuyamara, ntabatebeye mwihangane, mwakoze gukurikirana kino kiganiro. Mwebwe bashasha kumbure mugeze uyu mwanya tuko turavuga kino kiganiro mutariyabonesha, twabahamagarira kwiyabonesha kugira ngo iyo dushize ku video mushobore kuzironka, mushobore kuzibona, muronke notification zibabwira yuko twashize ku biganiro, hanyuma nimuze mucererwa kumbure gukurikirana ibiganiro byacu, kuko nk'ubu hari igihe bishobora gusanga ukibonye haheze igihe kinini, kubera yuko YouTube ntikwandikira, ntikumenyesha yuko hariho video twashize ko mu gihe tuyabonesheje, kandi natwe kuyabonesha bidutera intege, bitwereka yuko community dushikiriza bino biganiro iriko iriyongera. Hanyuma rero yaba wewe ukungukiramwo inyigisho twigisha, hanyuma natwe kandi tukanezerwa nuko dufisa ngo tubishikiriza. Nano majambo rero numuhirwe umuntu akunda Imana karamata, kuko ibi byose twabonye bizomubako, ariko udakunda Imana karamata numuhombe, numurushwa, aragowe, kuko amarushwa yiwe Imana ntizoza ngo ibane nawe muri ayo marushwa yiwe muri uno mwaka wa 2025. Uyu muntu azohomba keya y'Imana, ariko umuntu yimatanije karamata n'Imana azoronka inyungu zose ziva muri keya y'Imana. Hano majambo mwami Yesu turagushimiye cyane kubwana majambo twumvise atubwiye yuko uwagukunza karamata nawe hariho ibyo umukorera, uzomushira hejuru, uzomukiza, uzomwumva, uzobana nawe mu marushwa, niyagutabaza uzomutabara kandi uzomuhaza kuramba. None rero umuntu wese akurikiranye kino kiganiro akaba asanze hariho ibintu bituma nawe iyo umuravye utamubona mu mugwi w'abantu bagukunda karamata, rero akaba ahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira ibintu byose bigaragaza ko ntakukunda karamata, nungwize ko imbabazi, hanyuma nanjye mbe muri uno mugwi w'abantu bagukunda karamata. Uyo muntu nucumugirira neza, umuguze ko imbabazi, umushoboze kuguma muri uno mugwi w'abantu bagukunda karamata, hanyuma zoge ku byiza byose bikomoka mu gukundana n'Imana karamata. Urakoze
wirigore n'abakunzi ba kino kiganiro badakwirwa hose, ubabereye inyishu, ubabereye umutabazi mu byo bacamwo byose, mu byo bagusaba no mu mitwaro n'ibyo bifuza ko bagirira neza, ubabereye Imana, ubabereye umutabazi mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tumusabye tubyizeye, amen.